abaririmbyi b'iwacu mu Burundi turafakinga sana ubuzima ubuzima hari umuntu ashobora no kuba yiriwe atana amazi yanyoye mugaka kwemeza yuko ubuzima bwiwe bwamaze gucamo ugasanga ni n'umuntu yagomba muhe n'idiri ugasanga aramubwiye bro uri he nagomba tuvugane ngwe bana ngo jewe ngo aka kanya ngo ndaryamye ndaruhutse ngo ndindira ngo nza kuza nka saa 10 kumbe ugasanga n'inzara iramwishe mu mugore wanje se umufana wanje oya ntafana indirimbo ziwaje juste kumbure ngano kubera twama turi kumwe umwanya munini ya Yes bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane ni Nancy Amanda kuri microphone nyuma kamera hari CK professional yes nk'abandi kumwe na Peniel Kamikaze muri studio ya Bujahit TV akaba ari umuririmbyi w'umurundi akaba ari n'umumenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi akaba bituni birefu sana ndakuramukije cyane reka ndakora musenasi umeze neza cyane uyumva gute ngenda ryohewe kuba ndi muri Bujahit it's good byose ni fresh yeah neza cyane ibintu byacu navyo ubibona gute je mbona bimeze neza kuko ni yindi ntambwe muri Bujahit kuko naheruka tukiri muri ville ubwo urabona uko twimutse turonka ahantu hagutse hari n'ibintu byiza kandi bishasha is good okay sur 10 tanga amanota kubera je nigiye ubwarimu baba bingora gutanga amanota mugabo ikintu yari ciza urakibona kari ciza tu nka nefred washimye by the way thank you so much ashakura mutsako barakurikirana ikiganiro cacu kugira nabo bagugwe neza bagume bakurikirana ikiganiro yeah of course reka ndamusaba ko barakurikirana Bujahit muri kano kanya Kamikaze Nation canke Ndagijimana Peniel as a journalist ariko kandi nkongera nkaba CEO wa Mirror Makers Record okay imbere yuko tuvugana byinshi cyane reka duhere kuri studio biriko bigenda gute byifashe gute muri Mirror Makers turashima amezi agera kuri 2 yegera muri 3 turiko turakora turamaze kubona impinduka zitandukanye ihangiro twihaye rya work hard win more turabona yuko rigiye kugira ico dushitseko twari hayangiro ryo kubona turiko turakorana n'aba artiste bakiri batoyi bacaruka turamaze kubona kari benshi bamaze kutwitaba kandi byinshi byiza biri imbere okay nk'abantu mufise studio ariko itaramara igihe kirekire kirakora mubona aba baririmbyi bakiri hasi bashaka kuduga bariko bavyitwaramo gute bivanye nabo mwakira muri studio bivanye nabo twakira turabona yuko abaririmbyi bakiri hasi n'abantu baba bakeneye experience kwanze kugira bamenye ivyo baje gukora n'ivyahe mugabo rero baraza tukagerageza kwerekana ukamwereka uti burya bigenda ukuntu kugira ngo ashobore gushika so abamaze kuza turamaze kubona yuko ari abantu bategera kandi batahura icyo umuntu aba ariko arabereka studio yoba yinjiza amafaranga gute canke muraceriko murafasha ugwaruka studio kwinjiza amafaranga studio ni business nk'izindi dufise igiciro dukorera ko indirimbo imwe tukongera tugakora n'ibindi bitandukanye n'indirimbo nk'ama spot publicitaire n'ibindi bitandukanye urumva abo bose baca bazana amahera irinjiza kujya ni nkuko ushira boutique ahantu karangura ibintu gashiramwo abantu bakaza baraza bagura abandi ubiravye ibintu biriko birunguka ku buryo mu mwaka umwe ibintu byabaze kuba neza cyane je ikintu nizera nuko inyuma ya zero hariho kimwe mugabo haragera igihe ijya zero igaruka inyuma ya kimwe bikaca biba 10 that's why rero ubu turi kuri kimwe nk'inyuma y'umwaka imyaka 2 ndazi ko tuzoba tugeze omwe kuri ijya zero twahereye ko iri nyuma ya kimwe tugeze nko kuri 10 okay tuje ku muziki wawe uri kugenda gute uri kuvyitwaramwo gute ibintu bishasha ibintu bitesa ibintu byiza cyane uri kuradutegurira nibihe kuko uherutse gusohora ibintu byiza cyane kandi biryoheye ijisho na cyane ibintu rero uri kuradutegurira nibihe kugeza kuri no mwanya maze gukora indirimbo zigera kuri 5 mfise
video zitatu nkaba mfise na audio zibiri urumva yuko ntandukanye na bamwe bavuga ati tuje gukora umuziki ngejo ngo buca ntanga video mu ugasanga ntihari mu bisanzwe jewe njyama amasaha makeyi cyane ku munsi njyama amasaha makeyi cyane ku munsi ni nkuko njyamye kare usanga ari saa 7 y'ijoro saa 8 kenshi mba ndiko ndapanga ibikorwa byanje no kuvuga ko muri studio ndafise abantu dukorana mfise aba producteur babiri AP on beat na Chizo Pro on beat abo n'abantu baba bari muri studio umwanya munini yandabereka nti ngaha mutegezwa gukora ukuntu kubwira inotashe namwe muyinyakire hanyuma kubijanye naho no kuba ndumesha makuru nakazi ka misi yose ntonda kujya ku muntu nyene atonze ku kazi amakuru mu manager navyo nuko hariho abantu baba bakeneye ubufasha nkuko nabikubwiye nk'umuririmbyi bavuga ati je ndashaka ungide kubijanye nuko nshobora gukora ama audio ukuntu nshobora gushika muri media nkagira ama media tour canke uko nshobora kugira ama photoshoot canke uko nshobora kuronka umuntu ankorera video imeze neza n'ibindi bitandukanye ivyo navyo hacaba n'undi mwanya rero mvuga nti umuririmbyi yansavye ibi n'ibi hama nshobora kubitunganya bibaza ko bigutwara umwanya mwinshi ku buryo utaronka nk'umwanya wo kwicara n'umuryango muyage mupange kazoza ego nivyo muri kurakora kazoza kanyu ariko biba ari ngombwa ko mwicara kugira ngo mube mufite umwanya wo kuyaga muteri inkuru muvugane mwibutsanye utuntu twa kera I think ko rimwe na rimwe mu muryango bisaba ko umuryango bamanza kugutahura bakamenya bati uyu muntu ivyo ariko arakora ariko yitangira umuryango juste Jensen nshika muhira ntevye nkunda gushika muhira isaha 2 isaha 3 z'ijoro no kuvuga ko uwo mwanya kugenda gushika nka saa 4 saa 5 kuko je n'umudamu wanje aryama kare amaze kuryama nanje niho mfata izindi programme rero nkaba ndazikora nkaja kuryama hama nkaza kuvyuka nka saa 1 z'igitondo ca nitegura nja mu bindi umwanya wo kuyaga n'umuryango mba ndawufise kuko ni programme gusa ihari abamenyesha makuru turazi ko mutagira umunsi ni bake usanga bafise umusi wo kuruhuka je ndawufise kuko twe dukora indwi kundwi muri East Africa live show ikorera muri Radio Scolaire Nderagakura mugabo kuba dukorana turi batatu jewe Alain Nova na Alexis Singa umwe wese arafise umunsi wo kuruhuka nka jewe ku munsi wa gatanu iyo bitagoranye si hombandi Singa kuwa mbere si habari Nova kuwa gatatu si habari urumva ko hari iminsi yo kuruhuka ya turavye clip yawe iko irarengana inyuma yawe turabonamwo mariage yawe agace turabonamwo abana bakina uwo mwoba mwarafashanije gukora iyo ndirimbo turabona ari umuntu tudasanzwe tumenyereye byo babyiza umutubwiye mu bisanzwe ino ndirimbo yitwa Mwarakoze ni indirimbo irimwo ubutumwa bwo gushima kuko jewe nashitse mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka wa 2014 hari abantu benshi banyakiye muri ino game n'abandi bagiye baranyereka bati ibintu bicishe ngaha bigenda uku ni indirimbo rero nagerageje kuririmba kugira nshimira abo bantu ariko kandi nongere nshimire n'abavyeyi banje ariko kandi nongere nshimire n'uwo tubana kuko si benshi bemera kwikorera tashe nk'iyo kuvuga ati jewe urazi ko benshi bakunda kuvuga je umugabo w'umuririmbyi bashaka umugabo w'umusani ngo yango ntibishoboka mva mfate ako kanya nshobore kumushimira tugarutse ko twakoranye ino ndirimbo audio yayo yakorewe muri Gmedis House kwa GN afise umuproducteur nawe nyene akiri muto ko je ndakunda tarazi kiri nshasha akiri muto yitwa KZ niwe yakoze audio yayo mu nyuma rero nca ndarondera hari umu director mushasha nawe nyene yitwa Andy SP nawe nyene nca ndamubwira nti iyo video twoshobora kuyikora aravuga ati nta kibazo je ndose ama appareil twoyikora aca nikora kuri DFTV barashobora kumpa ama appareil baravuga bati genda mukore hanyuma turagenda turakora igikorwa gusa nagize featuring n'undi muririmbyi akiri muto nawe nyene yitwa Young Swing kugira kumbure nawe agiriye ko niyo video yiwe ya mbere yagaragaye kugira nawe agire experience abone video ikorwa gute kumbure nejo canke hirya yejo ashoboye kumva ati ngomba nkore video yiwanje ntazobe depaze mu kubona ibintu bishasha. Okay, wowe nk'umumenyesha makuru kandi usanzwe ukora umuziki w'u Burundi ubona uko uragenda gute? Umuziki w'u Burundi uri kuragenda neza, umuziki w'u Burundi uri
uragenda neza kuko ikintu je nkunze kuvuga ubu isi baramaze kuyigira nka quartier. Hari umuntu aba yicaye ngahi Bujumbura ugasanga azi amakuru yose abicishije ku mbuga ngurukana bumenyi ya Chris Brown. Akaca yumva ati Chris Brown yasinye idiri y'imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika, akaca yashira mu marunda kumva ni menshi, nawe akaca yicara hajya akaca agomba kumera nka Chris Brown. Mu majambo make ntivyigeze binagushikira ngo ya byarabaye kuko imyaka urazi imyaka nayo ko abari ikindi byarabaye nciga mu mwaka guhera mu mwaka w'indwi w'umunani kugeza nshike mu w'12 gutyo byarabaye mugabo mu nyuma iyo myaka ndayirengana hamavira hera kandi juste nasanze kubibamwo byoroshe ndashobora gukora umuziki nyene meze gutya nyene kandi ari ikintu twebwe bimwe nakubwira by'ama réseaux sociaux ndashobora gufata ifoto ndiko ndakora clip video ugasanga nambaye nk'akabutura kagufiye kumbe ngomba gukina reality ya kina kintu naririmbye nkaca ndayipostinga kuri Instagram yiwanje wewe nk'umufana ukacuyifata ukayikopya ukibaza ko mu buzima bw'iwanje ariko mbayeho mugabo sikomeze hajya nari mu kazi ni nkuko ubona mfise igipawo ni nkuko ubona nambaye isarubeti urumva ukaca usanga wejya sarubeti ugomba kuyigira fashion kumbe je nanje mu buzima busanzwe siko bameze bijya ndabikora iyo hageze ko shootinga nk'ama clip nivyo bintu byinshi nigeze kubibona hari mu mwaka wa 2012 havumye utubutura tugufiya bakaca bashiramwo n'agashwara ngahe nyuma kagenda kanareke ni video ya Chris Brown yari isohotse babona yambara gutyo baca bambara gutyo mu busanzwe genda umuntu adakunda ku expose ubuzima bw'iwanje je twoshobora kunahura unyumva kumbure wumva ijwi mugabo ukavuga byose nkamanza nkahora kubera jewe ikintu mfise ndanka kuneganega ho negugwa sinzi kuvyumva birandanka gushika ahantu ngo je ndi naka je ndakaze je meze ugasanga ari ushobora gushika ukabwira abo bantu ukumva ugasanga barakunegura mugabo ya irifo kumanza kwicara ukumviriza abantu mentalite yabimeze gute bariko bavuga ibiki wimvira gute ukavuga ati uharageze ko ndabashikiriza uwo ndiwe mu bisanzwe jewe umudamu wanje yagiye gutahura kimwe ko ndi umuririmbyi après mugabo ijya mbere je tukibonana sinanamubwiye yuko ndi umumenyesha makuru je namubwiye ko ndi umunyeshuri muri university hama turamarana amezi 8 ndabona deja ukuntu ameze hanyuma mu nyuma niho namubwira ntibujya rero ndiko ndaja mu radio kugira stage hanyuma mu nyuma maze kumutahura nkamubona nkabana uyu muntu wenda ashobora kumubwira ibintu byose niho namubwira nibujyaje kwishuri naravuye kera maze imyaka ingana uko ndiko ndakorera mu radio hanyuma mu nyuma rero ibintu byo kuririmba maze kubitangwa ko nagiye gutangura kuririmba turi kumwe sinaninze uko ashobora kubyakira namanje ndamubwira ntibujya kera je nahora ndirimba akama waruririmba okay nkomporeza karirimbo juste nka kompoza amajambo nkamurungikira akavuga wow bimeze neza mu gihe kimwe n'indirimbo nayikoze yaraheze na video da shootinga deja ndamubwiye ntujya rero hari abantu bari bansavye ndirimbe ku nzira ya promotion ya studio yabo iyo ndirimbo yo narayiririmbye sinzi ko no yisohora ubwa mbere yaravyanse mugabo iyo abandanya byanka none ivyo kugenda iyo abandanya byanka sinshobora kuvuga ngo byari kugenda kubera atabandanije byanka mugabo ubwa mbere yaravyanse hanyuma ndamubwira nti po amanza ndabireka mugabo ubugira kabiri ndamwereka ibyo ngiye gukora na avantage irimo asharambira ati nimba biruko nta kibazo sohora iyo ndirimbo hanyuma nce ndayisohora deja kugeza no mugabo kintu kimwe nashobora kuvuga umugore wanje se umufana wanje aya ntafana indirimbo ziwanje juste kumbure ngano kubera twama turi kumwe umwanya munini ya navyo yo kubwira hagera gufana sinazibaza kuko niyo mvuye gukora nk'indirimbo nshasha nkayimwumvisha bati nakoze indirimbo nshasha ndamva ngo zimya ngo nazo nshaka kumva mugabo indirimbo isohotse igaje nko kuri YouTube araraba akava ngo bijya rero ngo nivyo rero ngo wagize rero ngo haya ngo ubona wagize iki ibintu nk'ivyo ico nakubwira aragufana gusa turashaka ukuntu tumeze abagore na cyane turashaka ukuntu tumeze ariko aragufana ikindi kibazo gisa ni cyanyuma tuja kurangiza ikiganiro cacu
ndumva nifuza kumenya wewe nka nk'umumenyesha makuru, wewe nk'umuntu usanzwe ukora umuziki na cyane cyane icokogwa kugira ngo habe kumvikana hagati y'abaririmbyi b'abarundi, ubiravye bama mu mabifu, ubiravye mu bisanzwe ubiravye amahari utarashika kure. Ico ni kibazo cyamyeho kandi kizokwamaho mu muziki wari wose, haba muri Etazini haba hehe, abaririmbyi kudahuza birahari, mugabo hariho guhuza ku nyungu kudahuza ku nyungu kanaka no kudahuza kubera atana kimwe muri ko murabironkamo. Yiste je ndashobora kuvuga ko mfitaniye conflit na wewe, kumba atari conflit kumbe ni conflit, twavuze tutereka tugire conflit kugira natwe dushobore kuganya amahera. Ico rero nico mu Burundi kibuze. Umurundi hariho umuntu twiganye yambwira yuko ari ikintu bita akankanzi. Umurundi yanka ikintu naho kiba ari ciza akacanka kubera nyene yumva ko ari ico Umurundi. Ikintu rero je mbona kimwe cyo kugwa nuko bahindura izo bifu zikaba bifu z'amahera, zinjiza amahera, ntizibe za bifu za kankanzi ngo naka kubera ateye imbere ngo reka nce ndamwanka. Kandi rero ikindi kintu nacyo mu Burundi turafise ukuntu ibintu kumwe nakubwira, ibintu byose by'iwacu dushaka ko kugenda kubipima, balance ari gutwara hanze, gupima hanze. Ico nacyo nyene kiri mu bintu bituma umuziki wacu ngaha mu Burundi, abaririmbyi wacu ngaha mu Burundi umwanya n'umwanya baguma kandi ugasanga ntacyo bariko barapfa. Ico bagukwiye gukora rero, bige gukora umuziki ufise target. Umuziki ufise target, ukavuga ati jewe ngoma nkora umuziki ngoma targeting iki, mfise umuziki ngoma targeting iki, mfise umuziki targeting iki, kandi bavuge bati nimba jewe naka mbona vraiment kansumvya tubigenze gute, reka tugende twicare tuvuge tuti reka tugire nka bifu y'amezi 5-6, nyuma y'ayo mezi tuzokora concert, canke hariho mezo kanaka ishobora kuca iduhiganisha iduha ayo mahera twebwe tuyakoresha. Mbwa niba ari bifu nk'izi nyene tumenyereye, uzawumva uyaduka atukanaka, uyakaduka agatukanaka, uyakaduka agatukanaka, eske uri kumutuka kubera iki kugira uronke iki? Kandi ikindi kintu naco abaririmbyi wacu mu Burundi turafakinga sana ubuzima, turafakinga sana ubuzima. Hari umuntu ashobora no kuba yiriwe atana amazi yanyoye, mugaka kwemeza yuko ubuzima bwiwe bwamba cyamaze gucapa, ugasanga ni n'umuntu yagomba muhe ni diri, ugasanga aramubwiye bro uri he, nagomba tuvugane, ngwe bana ngo je ngo akakanya ngo ndaryamye ndaruhutse ngo ndindira ngo nza kuza nka 10:00, kumbe ugasanga n'inzara iramwishe, mugabo kubera yamaze kubona kumenga uwo muntu amurondera ntamuzi muri sirku canke ntacyamukeneye ko, akaca agomba kumugara, ukaca usanga yiyimye byose. Kuko hari ibintu byose tugira abantu benshi baba bariko barabibona. Ushobora kuvuga kugira umuziki wacu mu Burundi utera imbere, harakenewe yuko umuziki wacu tuwuconnecta na politike. Kuko ahantu hose ku isi bamaze gutahura ivyo muri mwe abanyepolitike, babaha n'umwanya wo kubikora. Mugabo bataratahura ivyo muri mwe ntibibatesha umwanya. For example, tushobora kuronka ikibanza kinini cyo kugiriramwo concert bivuye muri leta kubera batuzi. Dushobora kubona abaririmbyi biwacu bariko bararonka baraba brand ambassador b'amakampuni dukorera ngaha. Leta yamaze kutumenyekanya tubajya abajene nabo bakeneye kujya bivuye ku mpano zabo. Bajya abantu rero bamara umwanya munini bariko baravuga ngo jembono kujembono abo bishobokera bafise uburyo barangurure kubo vyega inzego zitandukanye, babwiye tubujya ntimubona ko aba bajene bariko bagira ibibazo nibi kandi twobakenera. Niyo babitahura abanyepolitike, ndakurahiye amahera azoza kandi amabifu azohera, kuko hariho benshi bagiranira ibifu kubera inzara, kubera uyu yagiye hari atora desa nanje yatagenda yo nari kuzitora, mugabo hageze igihe wowe yatoye desa ngaho ukagenda ukazitora hajya, byose bizoca mu brand ambassador w'ikampuni kanaka. Ukasanga hari abandi bariko baragenda ngo none nka naka ajya mwamushiriye iki ngiyo mutora naka, ugasanga baguma bakwegana mbwe kaba yindi kampuni narika cyitwara ubundi ariko yagiye kubyonga hariya basi byaca bihera. Umugani Desire Farias yaravuze ku munsi w'amahoro
arasaba gouvernement ko bogerageza kuri cya kibazo cyo kuvuza indirimbo zo mu Burundi gusa. Bamwe barabikomense ko abamenyesha amakuru b'abafana b'abaki baravuga ngo bon ngo ntabwo bijya bintu yakoze ari byiza. Abandi baravuga ngo kujya bariko barasaba ko bugara umuziki w'abandi mu Burundi niko nabandi bashobora gusaba bugare iwabo kandi ushaka kuba international. How mushobora kuba international izi wanyu zugariwe kuko nimwavuga abandi babugarire namwe bazobugara. Urumva muzoba muririmba umuziki uvuzwa ngaha gusa nkuko namwe abandi bazokora umuziki uvuzwa iwabo. Wowe uri mu ruhande rwabo bavuga yuko yakoze ikintu atari ciza canke wewe uramusupport? Ni bimwe nakunda kubwira burya umuntu wari we wese ashobora kugira ahavugiye. Icyumviro cya mbere cyo kuvuza yuko yishubwa yuko mu Burundi havuzwa indirimbo ibice twovuga nka 90%. Icyo cyo yoje sindagishigikira kubese kubera ntashaka ko umuziki wacu uvuzwa. Hariho business zigenda kubera dufise abanyamahanga. For example nkaje nkora ikiganiro cha EAC live show. Eske tuvuze tuti mu cyo kiganiro tuvuze indundi 100%. Umukenya zo kuyumva karimo muri East Africa. Umutanzania zo kuyumva karimo, umunyarwanda ntazo kuyumva, umuganda ntazo kuyumva karimo. Hari abaganda baza ngahi iwacu batumvise yuko ni yimwe izira cyamwe. Abafise diri nashobora kukuzanira publicité canke amatangazo canke ibindi aho uje kubwo ruhande gusa indiri kwanza aho mbona umuziki wo mu Burundi usigaye uvuzwa ibice byinshi kwijana kuko nta radio nimwe yo ngaha mu Burundi idafise ikiganiro cy'umuziki duteranije mu masaha yose dusanga dufise ibice byinshi gusa uruhombo dufise ni rumwe. Twebwe nta radio ya entertainment dufise, iyo dufise nayo usanga itarenga Bujumbura. Nkaho rero uca bigora kuko ntushobora kubwira umuntu yashinze radio ya politique canke iradio ya commerce ngo mugutegezwa kumvuza wowe afise target yo kugira commerce atari mu muziki. Mugihe kaba dufise radio ya entertainment nibo baba bategura ama festival bakazunguruka Burundi bwose babumva Burundi bwose bakinvestisa. Mugihe izo radio ntazo dufise nibasabi radio nkizo. Hanyuma ikindi naco cyo kuvuga yuko yabivugiye hajya Big Farious ubuherutse yagize mariage. Nyakubaho umukuru w'igihugu yaramuhaye inka ya kujya nyene rero nimba bari connected gucya ntabimubwirire hajya mu bantu. Nasaba umubonana agende nk'umuririmbyi agende afise ibintu agiye kubwira umukuru w'igihugu amubwire ati bujya muri no mubonano genje kuvuga ibi nibi kuko hajya muri Flambeau de la Pavugirwa byinshi. Havuga ko nimba wari uhari warabonye ko ibirori byari byinshi havugirwa byinshi mugabo ndadasabye umubonano hanyuma umubwira ati umubonano wasavye inyishu tuzoyiguha bizogenda ukuntu kuko ni bimwe nako ndavuga. Uno munsi ari uwanditse kuri Facebook ujyari ngo babahe parade za eske none kuri Facebook niho usanga bya bitutsi abafana uyazatuka uyishuro yetuka uyishura n'umuntu ari karabira aravuga ati eske abantu bariko bakora ibiki mugari cete gwanditse bakavuga ati gwasinywe na naka gwasinywe rugashikira hari mu nzego zibijejwe ibintu bo bikora kuko nibindi vyama vyakozwe nukwiga the way dushobora gushikana ubutumwa aho bwategezwa gushika. Narasomye kuri stati vuba cyane merutse gusoma kuri stati y'umumenyesha makuru Idris Simbizi yari yanditse ngo hari umuririmbyi yahawe umubonano n'umukuru w'igihugu hama yararonsa akaryo ko kugira ibyo amubwiye byinshi ariko amusaba amabati. Hari n'undi yaronse akaryo ko kubona n'umukuru w'igihugu asaba gitaha. Umukuru w'igihugu barabura ibyo bavuga nivyo nakunda kubwira rero mu bisanzwe umuntu ntushobora gusaba umubonano n'umukuru w'igihugu hama uca ugenda uko nyene atakintu na kimwe bateguye. Burya n'umuntu ni nyakubahwa yumva iteguye ku buryo umubwiye uti nyakubahwa ibintu bimeze ukuntu burya niwo mubonano nasavye. Mu bisanzwe jeje nyene ndi umuntu mutoyi CEO wa Mirror Makers mugabo urashobora kuza uje nko kunsaba audio indirimbo ya audio mugushika ugatangura kumbwira ngo urumva ngo burya ngo audio ngo ziragoye gukora
je cyangwa numviriza gusa ko zigoye gukora kuko ntuburashika kuri point y'ibintu uri kurasaba canke ugiye nko mwibarabara cyangwa ukagenda nkano ku radio ngirango nasaba ngo peniere ngo ampe ngo audio muri Mire Makers hari naho ntabandi ko ndumviriza radio abantu ngo bambwira ati hari umuntu yagusavye indirimbo irifo ko twiga gukora ibintu mu mpapuro burya je kenshi ndakunda kuraba hanze haraba ingene bariko barakora mugabo sizo ide cyanza gukora akarorero gato ingahe Tanzania turafise lebo uno munsi bavuga ngo niyo ya mbere muri Afrika Wasafi WCB mukabuje nama ndaba evenema zabo zaba bakubwira ngo Makonda ngo ni baba mlezi wa WCB Makonda ni umunyepolitike ni maire de la ville wa Dar es Salaam. Yes. Bisigura ko naho yogenda mu nama nshinga amateka canke yogenda handi ashikana ubutumwa ati bajya bana tubafashe mugabo rabo no munsi muri muririmbyi avuzeho nyene bacavuga ngo wabonye agimuga mu muziki wiwacu nta mushinga amateka nta mutegetsi afise lebo mugabo nicyo mpamvu ubona bitameze cyo kimwe no mu umupira ubu abashinga amateka abantu batandukanye bakomeye nibo bafise ama equipe ubu bakinyi ntibacidoga bararonka uzabamusonga ati twagwa n'umushinga amateka naka Olympic style niyo mpamvu amahera aboneza hariya barayaronka kubera bobo politike yaramaze kubatahura ko umupira ushobora kugira aho bashikanye mudashwebwe nta mutegetsi n'umwe afise label y'umuziki ngaha ugikeneye yidondera baririmba karaoke bakigirira karaoke nimba ari anniversaire nimba ari bikigaherera ngaha niyo mpamvu dukwiye kurondera connection bajya nyene nibo bazobona ibyo dukwiye gushikako. Turarangije ikiganiro cacu ariko ikibazo ntotahana ntegereza kubaza uraronse akaryo penier ko gushikira umukuru w'igihugu nyene cyubahiro wewe nkawe ico womubwira ni iki kugira ngo uyu muziki bikunde bihinduka as an artist no kwerekana akamaro kugwaruka cyangwa akamaro k'umunyamuziki umuntu afise impano talent ku gihugu hanyuma nkasaba yuko uwo muntu ashigikirwa afashwa n'igihugu kuko burya tutiriwe turaja kure kwiga ni vyiza biratuma abantu bagira ubumenyi muga talent naco n'ikindi kintu turafise abantu bakina umupira azi kugira signature yonyene ugahingeze miliyoni nyinshi akariha amataxi akakugurura maki n'ibikini kubera talent icyo novuga rero no kwerekana ugwaruka n'impano zago hanyuma nkasaba na leta kucishigikira ubwo gwaruka muri izo mpano. Ndagushimiye cyane. Yareka ndagushimiye nase nongere nshimire na Bujahit kuri kano kanya kandi mu mpaye kuko sijyambere nza muri Bujahit mugani jyambere nza muri no studio ngaha nkabasaba abantu ko bo bandanye bankwirikirana kuri rezo sociaux zanje ni Instagram ya Peniel Kamikaze 257 page ya Facebook gucyo nyene kuri Twitter ni gucyo nyene ariko kandi kuri YouTube Kamikaze Nation official bakagira subscribe n'ibindi byinshi kugira ngo tubandanye dushigikirana. Ego turagushimiye cyane n'ikindi gihe turaguhaye karibu nitwagukenera twagutumira uzutwita. Murakoze cyane. Yes ndashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu yari Nancy Amanda kuri microphone nizere ko mwaryohewe nari kumwe na Peniel muri studio inyuma ya kamera hari CK Professional nimwibagire kugira subscribe like share na comment turabakunda cyane ciao bye.